kabiri uguseruka imbere y'Imana mu gusenga no kwisonzesha. Uhoraho Imana y'ubuntu bwera muri Kristo Yesu aravuga ku ihanga ry'abarundi ari ryo Isirayeli ya kabiri ati: ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Aha turiko muranyumva. Indamukanyo Murundi mwene data, hanga ry'Imana aho uri hose, amezi 11 araheze Uhoraho Imana y'ijuru n'isi, Imana y'abarundi Isirayeli ya kabiri ivuganye nawe mu buvugishwa bwo kwigenekerezo rya 26 kwezi kwa kane 2013 bwo gutegura Pasika y'Uhoraho kugira adushikirize isezerano yadusezeraniye kububasha bw'Uhoraho. Ubwo buvugishwa bwarakwiye ku isi yose iyo abarundi ihanga ry'Imana basanzariye hose. Birashika ukaba wibaza ingene ubwo buvugishwa bwoba bwakiriwe mu ihanga ryose, ukibaza ingene Uhoraho Imana nawe yoba yarakiriye uburyo ihanga ryabushinze mu ngiro. Ukanibaza icoba kibandanya kugeza ubu. Muri uyu mwanya nategetswe n'Uhoraho kukurungikira ubuvugishwa bugira kabiri buvuye ku Uhoraho Imana yacu, nk'uko adahengeshanije kuva kera kuvugira mu ihanga ryacu akoresheje abavugishwa batari bake kugeza n'ubu. Uburyo ihanga ryakiriye umuhamagaro wo gutegura Pasika y'Uhoraho. Maze kubandanya kuba imbere y'Imana, Uhoraho yambariye ko ihanga ry'abarundi Isirayeli ya kabiri ryananiwe gushira mu ngiro umuhamagaro wo gutegura Pasika y'Uhoraho. Urabizi wewe ivyo? Imana yarabivuze. Ihanga ngo ryarananiwe kubishira mu ngiro, nije yabibwiye. Yaramabagera ngo ugende ubabwire uti wa musi mukuru mwabwirwa kugira ntimubwire nimwirekere. Haciye umunsi umwe Everina duka ku musozi w'Imana n'inzigo n'ishavu n'ishari n'urwango rwose, agiye kuza kubaza Imana ntitumva ibyo bintu. Imana ati wewe kuri kurahari ngo ndagutware mu kibanza aho bari bateguye hatokora ibintu uwo munsi mukuru. Imana imutwara mu kibanza. Byose biratwe ku radio, abantu bariko barabikurikirana babisoma byose. Ntiturisha inyanga ariko Imana rundi no tubanganye gutega Pasika y'Uhoraho. Yambariye ko abantu bashimye kuguma mu ngeso zabo, mu bikorwa byabo, mu mva no mu buja barimwo, babitumwe n'ubugaba no kutizera. Ariko Uhoraho Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo yambariye ko hariho bamwe bakiriye neza ubwo buvugishwa ryaba ishengero ryose, umuryango canke umuntu ku gatwe kiwe, hamwe nuko ubwo buryo bw'ubuvugishwa ryaba ku rugero rw'ihanga ryose muri rusange. Uhoraho yavuze ati simbashima. Kuri kwa Mungu bakabivuga kuko batanyumvira, maze kubitahuzwa uko nabagije Uhoraho nti none ga Mana, abatakumviye n'abakumviye ubavuze ko iki? Niho Uhoraho yambarira ati kubanyumviye bakagira ijambo ryanje n'umutima uciye bugufi, ijambo mbavuze ko niri: nimuhezagirwe bane banje. Icyari kibakwiye
kwari guca bugufi. Urumva ijambo yabavuze ko ni ngo ni muhezagirwe. Bajya abantu bagize gute babyakiriye. Icyari kibakwiye kwari guca bugufi ko guca bugufi ko mwemeye kwihana no guca bugufi, mwarahariwe kandi ndabahaye umugisha ingere kabiri. Abami ba kabiri ku murongo w'icenda hanyuma gushika ku 10 na 14 n'umurongo wa 12 n'umurongo wa 14. Nipfuje kumenya ibyo Uhoraho avuga ku batamwumviye. Uhoraho ntiyanyishuye, niho yongera kumbarira ati ariko mvise irindi jambo ngira nguhe kugira wongere ubarire abo bantu bo mwihanga ryanje mu mice yose, abatanyumviye n'abumviye. Ijambo ry'Uhoraho kwihanga. Abasigaye muri Tanzania n'abagiye mu bihugu byo hanze, ibyo neretswe n'Imana. Uhoraho atarampa ijambo ryiwe ku basigaye muri Tanzania n'abagiye mu bihugu byo hanze, yabanje kunshira mu kwerekwa. Nabonye abantu babiri bari ahantu mu bugaragwa. Muri abo bantu babiri umwe yari ikihebe barya bitwa ibyihebe, terrorist mu Cyongereza. Ubundi yari umuntu yafashwe mpiri n'icyo cyihebe, afatirwa mpiri muri ubwo bugaragwa. Nihweje uwo muntu yari yafashwe mpiri n'icyo cyihebe, nabonye ko kubera amaze iminsi ari mu maboko y'icyo cyihebe yihebuye atako akigira kugira ave mu maboko yacu, byaciye bituma abirekerana uko nyene. Mbona ari kwekana umunezero, atwenga ava aha aja hajya. Yongera kugaruka. Ibyo byose yabigize kugira yerekane ko yihanganiye kuba ari mu maboko y'icyo cyihebe, kandi nabonye ko yabigize kugira yihumurize. Ndabye cya cyihebe nabonye gifise icyuma gifata amasanamu, icyo bita kamera, gikuze rwose kandi gihanitse. Mbona icyo cyihebe cyuguruye icyo cyuma kikisokororamwo amasanamu yariko amashusho y'abantu, gica gitangura kwereka ayo masanamu uwo muntu yari yafashwe mpiri. Ndabyihweje nasanze icyo cyihebe cyari kwereka ayo masanamu uwo muntu mu ntumbero yo kumuhumuriza kugira ntiyiyumvire ibyo kuba yafashwe mpiri mu maboko yacu, aho muri bwo bugaragwa gutyo yumve ihumure, yibagire ntabe akibyimvirako. Ndabyihweje mpwemu yera yanshoboje gutahura ko ibyo byose icyo cyihebe cyariko kirabikora kugira gisamaze uwo muntu. Muri uko kwerekana nabonye ko uwo muntu yari yafashwe mpiri n'icyo cyihebe. Hariho abantu biwabo bari kure yiwe, bari barajwe ishinga n'ibyo byamubayeko. Ariko nabonye ko icyo cyihebe cyari gifise uburakari
bwinshi rwose ku muntu uwo ari we wese yerekana ko arajwe ishinga n'uwo muntu yova mu maboko yacu. Muri uko kuba yihebuye atako akigira kugira ave mu maboko y'icyo cyihebe, naciye mbona uwo muntu ateze amaboko ari gusaba icyo cyihebe ibyo kurya kugira arye. Mu kanya gato nabonye icyo cyihebe kijyanye n'uwo muntu kimutwaye ahantu hirya gatoyi kugira kimuronse ibyo kurya. Yari agisabye. Muri uwo mwanya nabonye ibintu bikomeye. Nabonye ndi aho hantu ngize ndya nca mbona icyo cyihebe cyasigaranye isakoshi ntoyi yo mu kuboko kwa briefcase. Urumva icyo cyihebe cyasigaranye isakoshi ntoyi yo mu kuboko kwa briefcase. Cyari gifise iyo sakoshi ndayihweje, yari mu buryo buhanitse. Yari ifise uburinganire bw'igice cy'imetero ku kindi gice cy'imetero. Mu rubavu rwayo rwo mu ruhande rumwe yari ifise ahantu hatatu hingizwa imfunguruzo mu kugurura no mu kugara. Ndabye aho hantu hatatu, buri hantu hari hahujwe n'ururimi rumwe mu ndimi zitatu rw'igiswahili, igifaransa n'icyongereza. Muri aho hantu hatatu hejuru ahambere hari hahujwe n'ururimi rw'igiswahili, ahakurikira hari hahujwe n'ururimi rw'igifaransa, ahahereza naho hari hahujwe n'ururimi rw'icyongereza. Ndabiravye byarantanganje kandi kubera nabonye ko icyo cyihebe cyahavuye kikasigarana iyo sakoshi. Nipfuje kuyugurura, cyaramusigaranye. Nipfuje kuyugurura kugira ibirimwo byose ndabisanzaje nabisanze biyivemwo, ariko nabonye ko imfunguruzo zayo cyari cyazitwaranye. Muri uwo mwanya mpwemu yera w'Imana yanje ko numva inkomezi nyinshi zo kumenagura iyo sakoshi kugira imeneke, ibirimo byose bivemwo, hamwe na cya cyuma cyo gufata amasanamu na ya masanamu nyene. Nubwo icyo cyihebe cyari cyatwaye izo mfunguruzo, kandi nca numva ko uhereye ubwo icyo cyihebe kidashobora kandi kunyaka iyo sakoshi ngo kiyisubize mu maboko yacu. Niho nabaza Uhoraho, ni mbega Uhoraho, ni iki kintu coshobora kumeneka? Uhoraho aranyishura ati, birashoboka mu izina ryanje Uhoraho Imana y'ububasha bwose, bana ukwizera. Maze kubibona uko mpwemu yera yashoboje gutahura ibyo neretswe, icyambere icyihebe ni Satani ahagaze mu mareta y'ibihugu bifise abarundi barondeye ubwenegihugu muri ibyo kugira arwanye intumbero y'Imana yo kubashikiriza isezerano no kubakura mu isabagire
iby'umuhemu yamusohoye. Cya kabiri, imiryango itatu y'ukwinjizamo indimi zitatu ni uturere abarundi barimwo muri byo bihugu. Ururimi rw'igiswahili nabari muri Tanzania n'ibindi bihugu bivuga ururimi rw'igiswahili. Igifaransa nabari mu bihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Icongereza ni abari mu gihugu bivuga ururimi rw'icongereza. Uwari yafashwe mpiri kuboneka avaha ajaha hariya yongera agaruka no kuboneka ari kujyana ico cihebe kurondera ibyo arya. Ni burya burenganzira abari muri ibyo bihugu bafise bwo kuja hirya no hino. Mu ntara z'ibyo bihugu barimwo abandi imbere no mu burondezi bwo kurondera ico barya ikibabeshaho, bagaca bibaza ko bari mu mwidegembyo no mu munezero, ariko ntibamenye ko aho bari hose Satani agendana nabo, kubera bari kubiri n'ubugombe n'intumbero y'Imana. Ntibashaka kuva mu bugaragwa no mu buja. Ababonetse ko barajwe ishinga nuko uwo muntu ari mu maboko y'ico cihebe nibarya abantu bo mwihanga haba mu bari muri Tanzania, mu bihugu byose hanze no mu Burundi, bubaha Uhoraho bakama bamusenga imisi yose kugira akwize isezerano ihanga rive mu buja. Abo bantu bafise inkomezi z'Imana mu gusenga kwabo zituma Imana yumva ukwinginga kwabo, ikaba yiteze kuvana mu buja ihanga. Niho maze kubibona naturikisha ndarira nti mbega Mana Uhoraho, burya abantu bawe bari mu mbuto bene uko? Nawe aranyishura ati imbuto barimwo nibo bazishizemwo bonyene ubwabo. Ati barya abantu ndazi imitima yabo uko ari iri, kuko ntibasigaye muri Tanzania, ntibasigaye muri Tanzania, abandi kugenda mu bindi bihugu kubera ubwoba bwo kuja mu Burundi, ahubwo bahasigaye kubera arico bamye bashaka kuva na kera. Nico gituma imitima yabo yabaye ibikomeye nk'amabuye mu mibiri yabo. Ijambo ry'Uhoraho kubasigaye muri Tanzania n'abagiye mu Burundi n'abagiye mu bindi bihugu. Maze kwerekwa ibyo basigaye muri Tanzania n'abagiye mu bindi bihugu, niho ijambo ry'Uhoraho ryanza ko riti bo kuri abo rivuga riti, ewe wa murima ubera ibihumbwa uwaguteye. Ija mwabyumvise ngo ewe wa murima we ubera ibihumbwa uwaguteye. Mbega ubayeho wiyumvira iki ko ibyiyumviro byawe bya misi yose byo mu mutima wawe ari ukwibesha ukiyumvira ko uri muzima kandi uza atabuzima? Nkubona ko iyaba wari ushoboye kwibona uburyo usa n'igiti cyariwe kigakogorwa n'urukoba rwaco, wari guturikisha ukarira
ubudahumeka kugira ngo wisubireko wisubireko kwawe uhumekerwe na mpwemu buhoraho, gutyo amazi y'ubugingo abone kukuzamwo. Uhoraho Imana yawe akunezererwe, akugire umwitigirwa wiwe nk'uko wari kare, akuzeze ibyo mu butunzi bwiwe. Umutima w'Uhoraho akugirire mu minsi yose, ariko nawe ukibona ko uri muzima, atakigoye kikubona ko, ukibona ko uhagaze ku gitandara kitameneka, ari bwo butunzi bwawe, ukanezererwa gusa nuko ubona winjira mu rusengero ubudasiba, ariko ntubashe kubona ubutindi. Ubutindi bwawe. Abafise inyota y'Uhoraho bazokurengako, kandi abo utigeze kumenya ko haco bavamwo bazohinduka abo kukugaburira ibyo kurya n'amazi. Nubwo wibona ko udashonje cyangwa utanyotewe, Uhoraho atagihe na kimwe azokwigera yubakirwa uruzitiro rwa Babuloni ngo ananirwe kurusimba, kuko ari Uhoraho avuze ngo, erega yarabibonye ko watewe n'ibikoko byo mu ishyamba bigutera amabuye, aribwo bunyetenge, aribwo bubuyenge bwawe, kugira ngo uce bugufi ntiwishire hejuru. Ariko none ntiyakurekaranye uko, nico gituma ibihetangabo kenshi adahengeshanya kukwinginga kugira uve mu bufafara bwawe. Nuko rero ubane umwete, wihane, uze ku isoko y'inkomezi, ubashe guhumuka, amaso abone ibyo utahora ubasha kubona. Nubwo wibesha wibaza ngo urabona, ariko utabona. Abahungutse n'abari basanzwe mu Burundi munsi y'ubuja kugeza n'ubu. Kubahungutse n'abari basanzwe mu Burundi munsi y'ubuja kugeza n'ubu, Uhoraho Imana avuga ati, mbega ntuvuge ko ikiga wa mutima udafise ikikundiro, abakuraba bagira aho kwingiyemwo, bakumva ishishi mu birenge byabo, bagasubira inyuma aho kwegera. Mbega unanirwa n'iki kugira umwete wora kugira ubashe guhesha ikaze bene wanyu basigaye muri Tanzania. Tanzania ni no mu bindi bihugu, kugira bakuze ko basangirane nawe kuragwa ishyamvu y'Uhoraho, aricyo gihugu cy'u Burundi mu gihe cyemejwe n'Uhoraho. Uhoraho yari yarakugize imfura, ariko nta kindi kikuraje ishinga atari gukora ibigutesha umugisha nka Esawu. Raba uhaguruke uve mu buzimire bwawe, wambare inkomezi kugira utume ishishi riri mu birenge byawe
bya bene wanyu basigaye muri Tanzania n'abari mu bindi bihugu bihera babone kuza kubana nawe, bagusange aho wabitangiye imbere bivuye kuri jewe uhoraho, kuko ntari kureka kubacisha bugufi naho batorota babana nawe, aho nabateguriye niho mu gihugu cy'u Burundi Isirayeli ya kabiri, ngira mbashikirize mbakuye ko ingogo yabaremeye kuva kera, niwabandanya ukabitanya uzohinduka umubyeyi, niwabandanya ugabitanya uzohinduka umubyeyi akabiranye mu gikaraza n'amabere afise yo konsa kandi ashobora kurera abakura. Abatubahoraho bose bo mwihanga, abatubahoraho bose bakengera kandi barwanya ijambo ry'Uhoraho, haba mu basigaye muri Tanzania, mu bagiye mu bindi bihugu, abahungutse n'abari basanzwe mu Burundi, mu minsi y'ubuja nyene. Uhoraho bavuga ati, Uhoraho yaguhaye umugore, niwe sezerano yagusezeraniye ryo kugukura mu buja kugira uvyare abana. Ni ukuvuga imigisha Uhoraho yageneye guhezagira amahanga ya none biciye mu kugirira inzira mu kugirira inzira y'imihezagiro mu byagakiza na mpwemu yera. Ariko warataye uwo yaguhaye ufata maraya nabyo byiyumviro byawe byo kwibesha. Ijambo ryanje ryagakiza kuri wewe wama warishibuye ukaritera akagere, ugakunda amajambo yuzuye ibinyoma n'inyigisho zo gutesha intumbero, uzishimikije nuko zihuye n'ibyo umutima wiwe wipfuza. Ehe ndakubwire ibyawe, abakunezerereza bose mu majambo y'ibinyoma n'ibyizigiro bitariho bagutera umutima wawe indwara y'imibembe, kuko ibyo bakubwira byose be n'ibyo wewe nyene ubwawe wibwira ari iby'iminwa, ari ibyamwa bitaribwa, mbere n'imibembe ijejeta ubumuga, ubuhumyi n'ubupfu. Nta kindi no kugira inama atari ukuva mu buzimire ugatahura ukuri, ukibuka ko amajambo yose wama ukengera ariyo kuri, arimwo amazi y'ubugingo. Amazi y'ubugingo niwo muriro w'Uhoraho utazima ibihe byose, kuko uwawakije ari Imana nzima y'ibihe byose, kandi ijambo ryanje jehoraho naho rizogenda ubusa ridashikije icyo navuze. Abubaha Uhoraho, kububaha Uhoraho bose bari mu basigaye muri Tanzania, abagiye mu bihugu byo hanze,
abahungutse n'abandi bo mu ihanga bari basanzwe mu Burundi musi ya bwabuja nyene batigeze bahunga kubama bareretse isezerano ry'Imana aho ravuga ati nezererwa uhimbarwe kuko uri umurima weze kandi bose bazogomwa bakihutira kugenya kugira ntihagire n'agatete kawe na kamwe gakorokera hasi kuko ariko Uhoraho avuze ngo nta kizobuza ko abo mu bwoko bwawe bene nyene bo mu bwoko bwawe bazokurata nubwo wewe nabo muzosangira icubahiro c'ugukorerwa n'ugushikamirwa n'abahora babacinyiza mu gihe cyose giheze muri muja kugeza ubu be n'amahanga nyene afashanya nabo kubacinyiza Yesaya 6:12-14 kuko ariko Uhoraho wavuze ngo sinzoreka guha abanyubaha umugisha wa Yuda n'uwa Efurayimu hagati ya bene wabo bo mu ihanga ryanje rya Isirayeli ya kabiri. Itanguro 49 umurongo w'9-12 umurongo wa 48 umurongo gushika ku murongo wa 14 guhera ku murongo wa 14 n'umurongo wa 17 n'umurongo wa 20. Imana ku musozi w'impongano maze kuba nakiriye ijambo ry'Uhoraho ku Barundi b'iyo mice yose hejeje kuvugwa, abasigaye muri Tanzania, abagiye mu bindi bihugu, abahungutse n'abari basanzwe mu Burundi mu buja kugeza ubu. Nkongera nkabona uburyo Imana itanezerejwe n'uburyo ihanga ryakiriye ubutumwa bwo gutegura Pasika. Nkongera nkabona ivyo Uhoraho yari yongeye kuvuga ku ihanga ubugira kabiri, umutima wanje wuzuye impundu. Nongera kuja imbere y'Uhoraho ku musozi w'impongano mu gusenga no kwisonzesha kubwo umwuzuzo ku ihanga ry'Abarundi. Abikorinto ba kabiri 5:18-19. Mvuze umusozi si umusozi w'ahantu kanaka wo mu buryo bw'umubiri canke akarere, ahubwo ni umusozi wo mu buryo bw'impemu. Ahanditse N na B bisigura nibikurikira Burundi ikitonderwa ni kitonderwa nota bene mu France ni kitonderwa ntabwo ngenda rero ndabivuga izo ndome eka ntacyo uravuga ati kitonderwa uvuga ikitonderwa hageze mu kitonderwa. Muri iyo minsi yo gusenga no kwisonzesha ku munsi ugira 34 wo gusenga no kwisonzesha niho uwo musozi w'impongano wuzura imbabazi z'Imana. Ihanga ry'Imana ry'Abarundi ryuhagirwa ivyaha vyaryo. Ndiko ndasenga Uhoraho nashizwe mu kwerekwa muri mpemu yera, mbona ihanga ryacu ryose, baba abari mu Burundi, abari muri Tanzania n'abari mu bihugu vyo hanze, bose bakoraniye kuri uwo musozi w'impongano. Abatamakazi, abagabo, abagore, imisore, inkumi, abana b'abahungu n'abakobwa, n'abakenyezi bibungenze inda z'abahungu n'iz'abakobwa. Nabandanije sengera muri mpemu yera, maze mbona Uhoraho Imana mu bwiza bwiwe ari ku musozi w'impongano, mbona umwami Yesu Kristo yicaye iburyo bw'Imana. Niho nabona ba bantu bose bo mwihanga bunamuye amaso bari kuraba Imana Uhoraho n'umwami Yesu Kristo, bari nk'intera kigongwe gose.
mbona na twa twana twunamuye amaso turi kuraba umwami Yesu. Niho mpwemu yera yabandanya anzako mu gusenga, maze senga mvuga nti Mana y'ubwoko bwawe, aba bantu bavuye muri iyo mihingo yose bakagushengerera kuri uyu musozi w'impongano, nta n'umwe muri bo afise icyo avuga kuko bose baguhanze amaso nk'ingorwa. Nti nubwo ari ihanga rigabitanya, ndagusavye ubaharire kandi wibuke ko aha kuri uyu musozi w'impongano batahazanwe no gushaka kwabo, ahubwo bahazanwe n'inkomezi z'impwemu yawe. Nti kuko iyo haba kugushaka kwabo abenshi ntibari kuza kubera kugabitanya gusanzwe kuri muri bo, kuko urazi ko bama baguhakanye buri munsi mu bikorwa byabo, mu ngeso no mu mvugo zabo. Bagarariza ijambo ryawe, nivyo wama uvugisha abavugishwa bawe. Ni rero Mana, harira ibyaha by'ubu bwoko kuri uyu musozi w'impongano w'ubwiza bwawe, turiko twiteze ijambo ry'imbabazi n'agakiza. Woducurira ewe mwami wacu Yesu Kristo, uyu mwanya tuguhanze amaso ngaha hantu. Mpejeje gusenga, nabonye umwami Yesu Kristo ahagurutse ava aho yari yicaye iburyo bw'Imana, yegera ihanga ryacu ryari rishengereye imbere yiwe. Nanje nk'umwe mu bwoko bw'Imana bwari bushengereye aho hantu, kandi mpagaze no mu ibango ryo gusabira ubwo bwoko, naciye mbana inyota yo kumva ijambo umwami Yesu Kristo nibaza ko yagira avuge. Ariko mu gishingo cyo kugira ico avuze, nabonye umwami Yesu ahagaze hejuru ya ryahanga ryacu, mbona amaraso yiwe ari gucuncubuka amuvako akorokera kuri iryo sinzi ry'abantu bo mu ihanga ryacu ryari rishengereye aho kuri uwo musozi w'impongano. Naciye mpimbaza Uhoraho, ni Mana yacu, ushimwe, utanze imbabazi ku ihanga ryawe ry'Abarundi, Isirayeli ya kabiri, mu maraso y'umwagazi w'intama, umwami wacu Yesu Kristo. Ivyitonderwa. Haleluya, Imana ishimwe. Mwene data, aho uri hose himbaza Imana, kuko umwami wacu Yesu Kristo yabereye ihanga ryacu incungu yo kuva mu buja bw'imyaka 600. Kandi dushimira Uhoraho kuko ihanga ryacu rigiye guhabwa igihugu atari kubw'ukugororoka kwacu, ahubwo kubw'imbabazi z'Imana, kandi ko isezerano ryacu rishingiye ku maraso ya Yesu Kristo ataraye ibikoko cabure aya Abeli. Abaheburayo 12:24, 12 guhera 14, 9, 15 gushitsa 22. Abaroma 3:21 gushitsa 25. Abaheburayo 10:4 kugeza kuri 5. Umusozi w'impongano uba kubitangaza ihanga ry'Abarundi. Isirayeli ya kabiri rihingurwa Isirayeli ya kabiri rihingurwa rikavumurwa. Maze kuba mbonye ivy'imbabazi z'Imana no guharirwa ku ihanga, bukeye bwaho, ni ukuvuga ku munsi ugira 35 wuko gusenga no kwisonzesha, nongeye mpishurirwa ayandi mabanga y'Imana ku ihanga rya Isirayeli ya kabiri. Ndiko ndasenga, mpwemu Uhoraho yanjeko, nongerezwa inkomezi zo gusenga, nsengera muri mpwemu yera. Maze umwanya utari muto niho nashigwa mu kwerekwa, mbona wa musozi w'impongano nk'uko nari naraye ndawubonye. Nanje nsenga nipfuza kubona ico bandanya gikurikira intambwe umwami Yesu Kristo yari yaraye adushikije ko twebwe ihanga yuko twuhagira imyanda yacu. Niho naca mpabwa uguhishurirwa gukurikira. Ubwa mbere, nabonye ihanga turi mu kirere ahantu hakirurutse rwose kuri uwo musozi w'impongano. Mbona turasagaje umwami Yesu Kristo ahagaze hagati yacu,
naciye mbandanya gusenga muri mpwemu yera. Ubwa kabiri nabonye uhoraho Imana yicaye hejuru yacu ihanga ari mu bwiza bwiwe, hanyuma aca arekura ibicu bibiri byiza cyane bifise amabara asa n'ubururu meza rwose na yera. Ivyo bicu byari byiza rwose bihibongoye neza mu buryo buteye igomwe. Ivyo bicu bibiri, kimwe cyaserutse hejuru yacu ihanga, ikindi munsi yacu, bica biratumira twese ihanga hamwe n'umwami Yesu Kristo. Mu buryo bwo hanze ntitwasubiye kubonekana, kandi nabonye ko turi hagati muri ivyo bicu, nabandanije gusenga muri mpwemu yera. Ubwa gatatu nabonye umwami Yesu Kristo avuye muri ivyo bicu, yari asanzwe arimwo na twebwe ihanga, afise inkoni y'icuma kandi ikoze mu buryo budasanzwe mu kuboko kwiwe kw'iburyo. Yambaye ikanzu yera, hejuru yayo hariko umutamana utukura wari ukenyerewe ku rutugu rwiwe. Naciye mbona umwami Yesu ahagaze hejuru y'ivyo bicu, natwe ihanga turi muri vyo tutaboneka hanze yavyo. Nabandanije senga muri mpwemu yera. Ubwa kane mu maso yaho umwami Yesu yari ahagaze ari hejuru y'ivyo bicu, nabonye hari ifarasi yera. Ndayiravye mbona ifise umunwa usongoye nk'uwimbwa. Ngize ntya, nabonye umwami Yesu Kristo afise inkoni, aca ayikubita kuri wa munwa wa ya farasi. Ubwo nyene iyo farasi ica ihinduka ifarasi nyakuri, ifise umunwa mwiza w'ifarasi nyene, kandi uwo munwa wari ujiginyitswe kurya nyene bajiginyika umunwa w'ifarasi. Nca mbona umwami Yesu ayuriyeko ayicarako. Aho hose twebwe ihanga twari tukiri muri vya bicu, munsi y'umwami Yesu ari kuri iyo farasi. Nabandanije senga muri mpwemu yera. Ubwa gatanu nabonye abamarayika benshi rwose bakikije vya bicu twarimo twebwe ihanga, bakikije n'umwami Yesu yari hejuru y'ivyo bicu, uhoraho Imana nawe ari hejuru mu bwiza bwinshi. Ubwa gatandatu nabonye umwami Yesu ari hejuru ya vya bicu twarimo, yambaye ya kanzu nyene na wa mutamana utukura uca ku rutugu rwiwe, afise inzamba ayishize ku munwa wiwe nk'uwiteze kuyivuza. Mbandanije senga nabonye umwami Yesu aje kunyegera aho nari kuri uwo musozi nyene w'impongano mu kirere kirekire. Mbona amhanze amaso, ashize ya nzamba ku munwa wiwe. Yahagaze imbere yanje umwanya utari muto, nanje mbandanya usenga muri mpwemu yera. Ubwindwi mbandanije gusenga, nabonye umwami Yesu yasubiye muri vya bicu twarimo twebwe ihanga ry'abarundi, Israeli ya kabiri. Ngize ntyanca mbona avuye muri vya bicu, ari imbere y'umukuku w'intama nyinshi rwose, zera derere kandi zivyibushe neza. Uwo mukuku wari inyuma yiwe, nawe afise ya nkoni y'icuma, yambaye ya kanzu yera na wa mutamana utukura uca ku rutugu rwiwe. Ngize ntya nabonye aje araba ahondi, akurikiwe na wa mukuku w'intama. Yegereje gushika aho nari, akurikiwe na za ntama, yaciye ahagarara, kandi we n'izo ntama bari bakikijwe n'ibicu bibiri, kimwe iburyo ikindi mu hafu. Ivyo bicu vyagenda birongoye uko uwo mukuku w'intama wari utonze inyuma y'umwami Yesu. Nabonye Yesu ahagarara aho hantu nk'uwurindiriye itegeko kanaka. Nabandanije gusenga muri mpwemu yera, mu nyuma mva muri uko guhishurirwa. Mvuye muri uko kwerekwa, naguye mu gahundwe nongera ntangazwa n'ivyo nari mpejeje kubona. Mpwemu yera arampumuriza, numva umunezero. Ntahuzwa ko ivyo bibaye ari igikorwa Imana ikoze cyo guhingura ihanga ry'abarundi mu kurigira igera.
intama z'Imana biciye mu guhuzwa n'umwami Yesu Kristo no mu kuvumurwa nk'uko Yakobo yavumuwe akitwa Isirayeli. Yavumuwe vyitonderwa, Yakobo yavumuwe mu guhinyagazwa umutsi wo kunyonga y'itako ryiwe aca arahezagirwa. Tanguriro 32:2-5-8. Natwe ihanga ry'abarundi ifarasi twavumuwe mu gukubitwa inkoni ku munwa, kuko umunwa niwo wamye ubiba ubugabitanyi ku Mana n'ukutizera, inzankano, ugucanamwo, ububeshi n'ukurementanya n'ibindi bibi hagati yacu ihanga, kuko ibibi byose bica mu kanwa. Matayo 15:10-19. Uhoraho ashimwe kuko ubuntu n'imbabazi ziwe byama ibihe bidashira. Umuhamagaro w'Imana wo gusenga no kwisonzesha, icyo Uhoraho agira akore. Waba uri muri Tanzania, mu bindi bihugu canke mu Burundi, mbega vyotuma jewe na wewe abantu bo mwihanga duca duhimbarwa tukiyibagira tukicara tukarya tukanwa? Ni wibuke ko nk'uko wabibonye mu ntango y'ubuvugishwa, ijambo Uhoraho Imana y'umwami wacu Yesu Kristo yambariye y'uguguruzo rivuga riti, ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Hinge nkubwire ico Uhoraho yavuze aho atangiye imbabazi kwihanga. Yavuze ati, imbabazi zanje zamaho ibihe bidashira, ariko je Uhoraho Imana y'ibihe byose nama njana n'abantu bafise ukwizera, kuko n'abatanyizeye mu gihe ca Mose barahoneye mu bugaragwa bazize gusa ukutizera kwabo. Ati, bwira abantu bose bo mwihanga baze imbere yanje mu gusenga no kwisonzesha, kugira ukwizera kwabo kugaragare imbere yanje, nanje ndabakorere igitangaza. Umuhamagaro wo gusenga no kwisonzesha. Uhoraho yashinze mu kwerekwa mbona umusozi wa Karumeli, umwe Eliya umuvugishwa w'Imana yahurirako n'abavugishwa b'Abayali. Maze Uhoraho ambarira ati, kuva abantu bakiriye ijambo ryanje ryo gutegura Pasika kugira mbashikirize isezerano, abenshi babanye ibibazo ngo mbega mu Burundi ihanga ry'Imana ni irihe? Maze Uhoraho ambarira ati, barya abantu bakubajije ngo mbega mu Burundi ihanga ry'Imana ni bande ko hariho abakumiriwe, uze ubabarire uti, ijambo ry'Uhoraho ryamaho kandi ntirihinduka ibihe byose. Uhoraho ambarira ati, babwire uti, ihanga ry'Uhoraho nibajya nyene Uhoraho yavuze, bamwe bamye bacinyizwa n'inganji y'agahotoro n'ubwicanyi kuva kera gushika uyu munsi. Barya bahungutse n'abasigaye muri Tanzania n'abagiye mu bihugu vyo hanze, n'abarya bari basanzwe mu Burundi munsi ya kirya giti c'umurotemu kiva amazi y'ubumara batigeze bahunga. Ezekiyeli 11:14-15. Uhoraho ambarira ati, hari abantu benshi biyitirira isezerano ryanje nasezeraniye ihanga ryanje, nanje ntabazi na gato, ataho nigeze nsezerana nabo. Ati, hari n'abandi bo mu bantu bo mwihanga ryanje bameze nk'impumyi ibonesha ijisho rimwe gusa, bakaba banyamujya nino kubera ukwitiranya ibintu bo babona ko bisa ariko bidasa. Maze Uhoraho ambarira ati, iyo ataba imbabazi zanje nobatikirije hamwe n'abasi banyu, kuko nico bipfuje. Nanje ndatakamba nti, Mana, harira aba bantu bo mu ihanga ryawe batazi ugutahura. Maze Uhoraho ambarira ati, bwira abantu bose uti,
erega Imana uhoraho niwe nyenijuru, mbere ni nyenijuru risumba ayandi bo n'isi n'ibirimo byose, kandi abo yakunze akabatoranya n'uruvyaro rwabo, abo nibo hanga ryiwe, kuko uhoraho ari Imana y'ubwigenge bwose. Uhoraho arambarira ati, nshinze umusozi wa Karumeli hagati muri iyi si ya none muri iki gihe kubw'ihanga ryanje. Ati barira abo mu ihanga ryanje baseruke imbere yanje bansenge. Uhoraho ambarira ati, ndazi ko hariho abiyitirira isezerano ryanje ariko nanje ntabazi. Nabo ni barya abantu bamye hejuru yanyu bakabacinyiza babagirira nabi. Barya bameze nk'igiti cy'umurutemu kiva amazi y'ubumara, n'ubu ayo mazi akaba akiri kujojotera ku bantu bo mu bwoko bwawe. Kandi ntibahengeshanya gusenga no kwisonzesha, mbere bagasaba imfashanyo yo gusenga no kwisonzesha no mu mahanga. Uhoraho ati, heraba biguriye ubwato bunini bw'intambara, babukuye mu gihugu gitinywa n'abantu bose, ariko simbura kubusanzaza je Uhoraho, kuko kubw'amaraso basheshe bo n'inganji yabo mu gihe kirekire kugeza n'ubu, sindi bwigarure ngo numve gusenga kwabo. Nico gituma abo natoranije nkagabira ihanga ryanje, nibo nzokumvira gusenga kwabo igihe cyose kuby'isezerano nasezeranye ryo kubahoza amagorwa, bene igikorwa canje cy'ubutumwa ngiye kubakoresha mu isi yose. Maze Uhoraho ambarira ati, umusozi wa Karumeli nshizeho ni uwukumaramaza byose, kandi ni uwukumara amadidane ari mu bantu, ni umusozi w'agacarubanza gusenga no kwisonzesha. Maze ijambo ry'Uhoraho rinza ko rivuga riti, umwami Yesu avugirije inzamba ku musozi w'impongano, ashinze igihe cyo kwisonzesha, atangaje hose kugira ngo habe ikoraniro ry'agahebuza. Abantu bo mu ihanga ryanje nibakorane, abakuru n'abato bose, abakuru n'abato bo mu rusengero nibaririre ku gicaniro batakambe bati, mbega Mana uzogeza ryari kwinumira ntukure ishamvu ryawe mu maboko y'abanyamahanga? Uhoraho ambarira ati, barira abo mu ihanga ryanje, baba abari muri Tanzania, mu Burundi no mu bihugu byo hanze, utuku kwezi kwa kane k'umwaka wa 2014, guhera ku munsi wako w'icenda kugeza ku munsi wako wa 29, ni iminsi yo gusenga no kwisonzesha. Iminsi 20 yo gusenga no kwisonzesha kugira abaroranirize ibyanyu. Ati, kuko ngomba ndabasige amavuta maze mute akabi, ntimube kandi agatukisha mu mahanga, kandi abasi banyu ngomba ndabasuke mu kiyaga, maze umunuko wabo uduhuke, n'agacu k'ibore ryabo nako kaduhuke, kuko bakoze ibibi byinshi kandi n'ubu bakaba bakiri kubikora, biyitirira izina ryanje. Ati, haguruke kuko igihe cyo kubagendera kirashitse, nanje ndabambika inkomezi zanje, mbashiramo mu vyuro, ndabahe n'ingabire zanje, kugira muze mubashe kunkorera ninamara kubakura mu buce. Niho nacambaza Uhoraho urutonde rwo gushira mu ngiro ico gikorwa ciza cy'Uhoraho, maze mpwemu w'Imana antahuza urutonde rukurikira. Iminsi yo gusenga no kwisonzesha ni 20, kuva itariki 9 z'ukwezi kwa kane gushika ku itariki 29 z'uko kwezi nyene umwaka wa 2014. 9 gushitsa 29 kwezi kwa kane umwaka wa 2014. Ico gikorwa kiraba abantu bose bo mu ihanga ry'Imana, baba abari muri Tanzania, mu bihugu byo hanze no mu Burundi. Iyo minsi 20 yose niyo gusenga no kwisonzesha, nta kurya canke ukunwa, ariko
ni ukwisondesha kw'amasaha 12 buri munsi, umurango nk'uko bisanzwe bizwi ku bantu bose. Muri iyo minsi yose 20 yo gusenga no kwisonzesha, indwi zibiri za mbere z'iminsi 13 abantu bazosenga mu rutonde bashizeho bonyene, kurya ko ishengero ryama ribikora ibyo kwisonzesha, ariko ni kuba gusenga kumurenzako, ni uguseruka imbere y'Uhoraho koko. Ariko indwi ya nyuma haze habe amakoraniro manini, ibikorane mbere abe manini rwose cyane cyane, aho abantu basanzwe bari hamwe mu makambi y'impunzi kuva 1972 n'ayandi, ariko n'abandi batari aho hantu baze bitororokanye uko bashoboye kose. Muri ivyo bikorane haze havugwe n'ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana, ukwibutsanya ivyo Uhoraho yavugiye mu ihanga vyose, ibintu byose bize bishingire kuri kwa gusenga no kwisonzesha. Uhoraho yambariye ati, ngomba nze ndabururukire ko aho bazoba bakoranye, maze ndabasuke ko mpemu wanje yera, ndabahezagire, ndabahingabire zanje. Buri muntu wese yipfuza imigisha yanje aze yitabe ivyo bikorane, kugira ahabwe ico namugereye kubw'imigisha yo muri Isirayeli ya kabiri, n'igikorwa nzomukoresha, kandi abanyoterewe je Uhoraho nzobamara inyota. Amen. Niho yongera kumbarira ati, kandi ubabarire bibuke ko aho hose bari mu bugaragwa atagikorwa canje kiriho cyarahetse. Kubw'ivyo bahamagariwe gutera iyindi ntambwe. Muri uko gusenga no kwisonzesha, Uhoraho yiteze gutanga umuvyuro, bene ingabire za mpemu yera, bene iz'ubukozi, kubw'imigisha yose yateguye, kubw'ihanga ryose amaze kurikura mu buja, bene igikorwa ciwe c'ubutumwa bwiza. Uburyo bwo gusenga muri iyo minsi 20, kwihana no kwiyeza. Uyu murongo utangura ntabwo ndabibona neza, ibindi byo nakwihuisha. Sinzi ko ari kwatura, ukumvira umuhamagaro wo gukwiza ubutumwa mu isi yose. Ndibaza ko ari biracagaguye kubitwa. Ivyitonderwa, Uhoraho yambariye ati, nipfuza ko abantu bose batura n'akanwa kabo ko bemeye ko nkorera niyo namara kubashikiriza igihugu n'abasezeraniye cy'urundi. Ati, niyo batsinda ico kibazo bazoba baronse umugisha wanje. Uhoraho ati, babarire uti, mbega muzokwerekana gute ko mwiteze gukora igikorwa ciwe, niyo mutemera kwatura no kwiyambura mu mitima ya ivyizigiro byanyu mwari mufise kubi bakikije aho muri, kugira nawe abone kubahezagira. Usabira isezerano Uhoraho yasezeranye, Yesaya 6:2 umurongo wa mbere wa 6 gushika kuri 7. Usaba umuvyuro wa mpemu yera, usaba ingabire za mpemu yera, Bikorinto ba mbere 12:8 gushika kuri 11. Usaba ivyamwa vya mpemu yera, Bigalatiya 5:22-6. Twiyambure kameremere, Bigalatiya 5:15-11. Usaba ingabire zitanu z'ubukozi, Abanyefeso 4:10-11. Intumwa, abavugishwa, bavuga butumwa, abungere n'abigisha, Abanyefeso 4:12-13. Abaherezi, abigisha n'izindi ndongozi z'ishengero babe imboneza muri iki gikorwa ciza Uhoraho atangaje. Baserugo nabo n'imiryango yabo ntibasigare inyuma. Abakekeranya n'abafise ubwoba mu mitima, mpemu yera avuga ati, shikama kuko Uhoraho ari kumwe namwe. Guharura 14:9. Ijambo ry'Uhoraho rivuga riti, icyabakingira
cyabavuyeko, ariko tweho uhoraho ari mu ruhande rwacu, ntacyo mutinya. Uguhanura kuhoraho kubatizera bakama bakekeranya. Nerekwa ivy'idayimoni ritera ukutizera. Maze guhabwa iryo jambo ry'uwo muhamagaro wo kwisonzesha mu minsi 20, uhoraho yaranyeretse mbona inzu ya Isirayeli ya kabiri isa neza ikayangana. Maze nca mbona Satani arungitse idayimoni ritera gukekeranya. Mbona riteye gukekeranya mu bantu bo mwihanga kubw'uwo muhamagaro wo gusenga no kwisonzesha. Maze uburake bw'uhoraho buca buraziriringa. Mbona uhoraho avuze ati, ni jewe Emmanuel, Imana iri kumwe namwe n'abantu banje. Aba bantu ko bama bumvira Satani ntibanyumvire, ngomba ndabongereze imyaka 36 yo kubandanya bari mwisabagire, nkuko iyo myaka ariyo nayo bamaze imbere yuko ihunguka riba 1972 kugeza mu 2008. Niho nacambona abantu bamwe bo mwihanga buzuye mwemu yera bahaguruka bakankamira rya dayimoni mu izina rya Yesu Kristo, ricarira sohoka yanzu rigendana ibitetegwe byinshi. Amen. Amen. Usozera nshuti yanje mwene data, wumvise aya majambo y'ubuvugishwa n'umuhamagaro wo gusenga no kwisonzesha, nkuko nabivuze mu gihe cy'ubuvugishwa bwa Pasika. N'ubu nta jambo na rimwe no kuhira kubivuye mu kanwa kuhoraho, ariko nkwipfuriza kandi ko woca bugufi ukizera ibivuye mu kanwa kuhoraho ukabikora. Nimba ubutumwa bwa Pasika nivyo Imana yamye ivugira mwihanga mu gihe cyose warabwumviye ukabushira mu ngiro, n'ubu ukomeze ubandanye, nturuhe ngo unanigwe gushira mu ngiro uyu muhamagaro. Raba ntute impembo mu magunduka. Nimba naho woba waragabitanije, ntubushire mu ngiro. Waba uri ndongozi y'ishengero, umukozi cabure, umukristo asanzwe, raba ntugwe ubugira kabiri, kuko uzobironkamwo. Ndibaza ko atanyungu uzobironkamwo atari uyu murongo umeze nk'urangiza. Nibuga ibindi nabishobojwe kubisoma. Rangiza ko nyene ako gapapuro nyene ako kagahiye. Atari uburyo bw'inzandiko nibwo nategetswe n'umwami Yesu yantumye kwihanga. Rero niyo vyakunanira kumvira no gushira mu ngiro, ngo nuko jewe ubwanje ntaje kubivuga. Waba uri ndongozi y'ishengero, umwungere, umwigisha, umuvuga butumwa, cyanke se rugo w'umuryango, cyanke umuntu asanzwe, wibuke ko amaraso yawe azobarugwa kuri wewe nyene. Nimba uri ndongozi ya amaraso, nimba uri ndongozi y'ishengero, wibuke ko amaraso yawe n'ay'abantu Imana yaguhaye kurongora uzobarugwa kuri wewe nyene ubwawe. Ndakwifurije umwete uva kuhoraho. Imana duhezagire twese. Amen. Zaburi 85 ku murongo w'8. Murongo utangura ntabwo ndabibona nyene nk'ibindi, ugakorera muri computer ile umuvumo gusa. Itanguriro 6:3. Zaburi 78:3-9. Kubera ko iyi minsi y'ugusenga no kwisondesha itari kure, uhereye aho ubu ubuvugishwa woba ubwakiriye, gerageza kandi wihutire kumenyesha mwene wanyu wese uwo mwihanga uyu muhamagaro wo gusenga, nkuko wabikoze igihe wakira ubu butumwa bwa Pasika. Kuba iminsi yoba isigaye imbere y'umunsi wo gutangura ico gikorwa ishobora kuba ari mike, nizeye ko utaja kubigira icitwazo cyo kudashira mu ngiro ico gikorwa ciza. Uce bugufi wumvire uhoraho. Hariho abantu bo mwihanga bifuje ko noshika iyo bari kubwa bwa buvugishwa bw'umuhamagaro wa Pasika, ngo kugira je ubwanje aba ari je ndabivuga, banegura uburyo nakoresheje bwo kurungika burya buvugishwa mu nzandiko. Nimba woba uri muri bo, ico no kubwira nuko bimbera vyiza kumvira uhoraho Imana yantumye
kurusha kumvira abantu. Imana imuheze. Abami ba mbere 13 11 26 bavyumvise mwese umwami abahezagire. Imana iguhezagire Amen. nawe. Amen.